Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije, turabashimiye kandi ko mukomeje kubana natwe. Dushimiye abantu mugira ico muvuze ku bw'iki kiganiro. Vyimva mutima dushimire umuteologien ari hano yagize ico akivugako. Vyari vyiza kwandika muri commentaire, mugabo kandi ko twabivuze ko n'ama message tuyasoma, hanyuma umuntu akandika bikadushikira, navyo tubishimira Imana. Message yanyu yarashitse kandi ivyo mwavuze vyose turabishima, turanategekanya kugira ico tubikozeko, vyose dushobozwa n'Imana. Ubwo rero ikiganiro ni Go Deep, episode ni ya 10. Ubushize twari mu ishengero gitwatira, uno munsi tugomba kubandanya n'ikiganiro cacu. Ndongere nshimira abantu mukomeje mudutera intege, na cane cane abantu muri ko muradusengera, kuko hari aho tugera tukabona ko tuharenganye kubera ko hariho amasengesha turi nyuma. Uburyo ntabwo tukivuga kubera tuzi ko Imana niyo abakora ku mutima, namwe muzokora. Ubu rero ko ataco murakora nuko nkema ataragira icakoze ku mutima wanyu, ariko Imana ikomeze kubahezagira kugira ngo namwe muduhezagire, natwe duhezagira abandi. Ikiganiro ni Go Deep, umutumire ni Aime Kazimire Harerimana. Kaze kandi Aime. Murakoze cyane. Amahoro. Turashima Imana. Duherutse tuwatira twarabonye ivy'Imana yagaye kwishengero gitwatira. Yego. Ko gemerera wa mugore yitwa Ezebeli. Yego. Yigisha akongera akazimiza. Ariko twarabonye kandi ko mu guheraheza igitabo icete candika ishengero gitwatira hariho isezerano Yesu yashizeho. Aravuga yuko unesha azomuha ikinyenyeri cyo mu gituruturu. Twarabonye ko ari jambo rivuga Yesu Kristo. Yesu niwe nyenyeri yo mu gaturuturu. Rero imbere yuko tubandanya n'ishengero rikurikira iki gice twabonye n'ishengero gisarudi. Twagomba nkuko twama tubikora twongere tubanze dusenga Imana. Duce tubandanye. Mana turagushimiye kuri Imana nziza kandi Imana yo kwizigirwa. Niwe watanguye iki gikorwa kandi niwe uzogisozera. Turagushimiye ingene wamuzigama abantu bawe, ukazigama iyi equipe idufasha gutunganya ikiganiro kugira ngo gishikira abantu bose. Bana natwe kandi ubane n'umuntu wese yumva, n'umuntu wese asoma amajambo muri kino gitabo. Ubaho umugisha nk'uko ijambo ryawe rivuga, natwe udushigikire, udufate ukuboko muri vyose kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Nk'uko ibindi vyete vyose twagiye tubona bifise intangamarara yavyo, niki cete candikiwe ishengero gisarudi kirafise intangamarara. Ubwa mbere ni cete tubona muri iki gitabo c'Ivyeshuro Yohana igice ca 3, uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Mu ntangamarara yaco, Sarudi cari gisagara kinini kandi co mu gihe ca kera. Abagiriki bafata ico gisagara ko ari co gisagara casumba ibindi bisagara vyose. Cari cubatswe hejuru ku mpinga y'umusozi bita Timorus. Kandi cari kizwi ko ari gisagara kitigera kineshwa iyo catewe n'abansi. Catuma cari gisagara kitaneshwa, cari gifise umwihariko waco. Ivyo rero uwo mwihariko vyari bizi ko atawukinesha atabanje kurira no gusimba uruzitiro rwaco. Ivyo navyo ntivyashoboka kera kiretse abarinzi bananiwe kurarira neza ico gisagara. Bisigura ko cari gisagara cari hejuru ku musozi kandi cari gifise uruzitiro runini kugira ngo rero umuntu agitere
yabanza kurira kandi abarinzi bo bamubonye mwakurira umusozi mu makuriro uruzitiro. Birashoboka ko ari vy'umwami Yesu yari afise mu vyiyumviro mu gihe yatanga ukugabisha ku murongo wa 3 w'iki cete candikiwe ishengero ry'Isarudi, cerekana ishengero uko ryari mu kiringo caryo hagati y'umwaka w'1500 gushika mu mwaka w'1800. Niho iri shengero ryandikiwe iki kiringo ubutumwa ryahawe bufata iki kiringo c'imyaka 300. Muribuka ko ari muri iki gihe nyene habayeho ihinduka ry'ishengero. Ijambo Sarudi risobanura ngo abariko barahunga. Muri iki kiringo rero harabayeho amasigarira batifatanije n'ishengero ryariho ico gihe ko ryari ishengero rimwe, kandi abahinga basigura ko ryari ari ishengero rimeze nk'ishengero rya leta. Twarabibonye ryari ryarabaye irihakanye bijanye nuko ryahevye mission yo kuvuga ubutumwa rigahinduka ishengero rya leta. Muri iki gihe umupapa yararongoye ishengero katolika, niwe yarafise ijambo rya nyuma ku kintu cose, haba mu butegetsi haba mu ishengero. Aha rero muri iki gihe c'imyaka 1500 n'ishengero mu ishengero habaye impinduka zari zizanywe n'umudage yitwa Martin Luther w'umupatiri. Yaramaze kubona ibintu vyari vyaranyegejwe muri iki gitabo c'ijambo ry'Imana Bibiliya. Abari barongoye ishengero ico gihe bari baranyegeje igitabo c'Abaroma, maze umupadiri amaze kukibona no yazanye impinduka nyinshi. Ni nawe yatanguje ishengero ry'Abariteriye. Yaciye asigura iki gitabo, amaze kugisigura bituma haba impinduka zikomeye mu ishengero ryariho. Aha rero usomye umurongo wa mbere w'iki gitabo havuga ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isarudi utufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi, aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe, kuvuga kuri muzima. Mu Kigiriki bakoresheje izina ijambo rivuga ngo kufise izina, kuri muzima ariko uruwapfuye. Aravuga ibi, uyavugwa ni Yesu Kristo, kandi bivugwa vyakuwe mu gice ca mbere igihe Yesu yiyereka Yohana akamwihishurira uwo ari we. Impwemu ndwi z'Imana, aya majambo yerekana ukwikwiza kwa mpwemu yera, ariko si mpwemu ndwi zitandukanye nk'uko tubisoma mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 11 n'umurongo wa 12. Turabisoma kandi hariya muri Zekariya 4:1 gushika ku murongo wa 6, umutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 14 n'umurongo wa 16 kugeza kuri 17 na 15 umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 27. Inyenyeri ndwi, izi nyenyeri nabungeri indwi barongoye aya mashengero indwi nk'uko twamaze kubivuga usomye mu vyashuro Yohana 1 hariya ku murongo wa 20. Ndazi ibikorwa vyawe. Iri jambo kumenya twarabonye mu Kigiriki ni jambo rivuga ngo oida, bisobanura kugira ubwenge bwuzuye bwo kumenya canke kumenya mu buryo burengeje, mu buryo bwiyaguye. Yesu rero kuri iri shengero aribwira yuko arizi kuruta uko ryo ryiyizi, aribona kuruta uko ryo ryibona. Kuvuga kuri muzima ari kurwapfuye. Mu Kigiriki twabonye ko bakoresheje ijambo rivuga ngo kufise izina. Iciza kidasanzwe ishengero ry'Isarudi ryari rizi yuko muri ryo rifise ubugingo.
ariko mu by'ukuri ryari ryarapfuye. Uko bo bibona, babona baririmba, babona basenga, bo barabikora bakabona kumenga bobo ivyo babona n'ukuri, ariko muri iryo Yesu agitegereje akabona ryari ryarapfuye. Bari bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bagahakana ubushobozi bwayo, nk'uko tubibona mu cete ca kabiri ca Timoteyo 3:5. Bari abantu bakurikiza ivyashinzwe cane, bafise integuro iri hejuru y'ishengero, ariko ikibabaje bakabura ubushuhe bwo kuba mu bushobozi bwa mpwemu yera. Birasaba vyinshi rero, biruta inyubako nini, integuro z'amafaranga menshi abategekanijwe gukoreshwa n'ishengero kugira ngo ryitwe ko ari rizima. Bisaba inkomezi zo muri mpwemu yera kugira ngo ishengero rishobore kuguma muri izo nkomezi. Umurongo wa 2 uvuga ngo gira ube maso, ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa byawe nabonye bisozereye imbere y'Imana yanje. Mu Kigiriki bavuze ngo ko atabikorwa vyiza nabonye bisozereye imbere y'Imana yanje. Ube maso, iri ni jambo rikomeye mu Kigiriki, bavuga ngo ni Gregoreo, risobanura ngo kwikebuka canke kwikangura. Hano ariko arabwira ishengero ry'Isarudi ngo ryikebuke, ryikangure, kandi rishire ku muzirikanyi ivyizigiro biba bisigaye ku ishengero ryapfuye, nuko ribwirizwa kwikangura rikagerageza kubaho, rikavyuka rikava mw'itiro kugira ngo ryongere risubire guhagarara ubwaryo. Aha rero Yesu yariko ahanurira ishengero ngo rivyuke, ukomeze ibisigaye. Gukomeza mu Kigiriki ni sterizo, risobanurwa gushiraho canke gukora n'ingoga. Mw'ishengero ry'Isarudi hari hakiriho abakristo bamwe bamwe bari bagiteramiye ishaka ry'Imana, bari bagikora ibikorwa Imana igomba. Hari hakiriho rero amasigarira vy'ukuri yarakiriho. Imana igihe cose abariho amasigarira yayo, abo nibo bari bakwiye gukomezwa, gushigwaho, kandi bagategurwa n'ingoga, kuko vyari bikwiye guca muri bo kugira ngo Imana izane ikanguro rinini mu kiringo c'ivyabaye kw'ishengero rya Philadelphia ryakurikiye. Aya masigarira rero birumvikana ko Imana yari kwirabahimiriza, yari kwirabashiramwo umuriro kugira ngo ntibaryame, kugira ngo ntibasinzire, kugira ngo bahaguruke, kugira ngo bakore, kuko igihe gikurikira tuzobona ca Philadelphia tuzoca tubona ingene umuriro waciye waka mu bantu, nabo bagaca batangura gukwiragiza ubutumwa bwiza. Imana yacu nishimwe. Bigira bipfe. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga melo. Melo risobanura kuba hafi, kuba hafi yo. Hari hakiriho rero amasigarira atunganiye Kristo, mugabo abo bari hafi yo gupfa. Nta bintu vya Kristo bagomba kwitaho cane, bagomba kwitaho ubwabo iherezo ryabo, kugira ngo baze bagire iherezo ryiza. Mugabo ivyo gukora ico Yesu yabatumye nticari kibashishikaje. Ijambo rya Yesu Kristo ryari uko batotwagwa nuko bagomba gupfa, ariko ko bokomera nyabuna bakavuga ubutumwa bwiza, kuko atabikorwa vyiza vyawe nabonye bisozerewe. Iri jambo vyiza mu Kigiriki risobanurwa co kimwe vyuzuye. Iri niryo jambo Paulo yakoresheje mu cete c'Abanyefeso 5:18. Bisobanurwa kuzuza, gushika, kunengesera. Mw'ishengero ry'Isarudi barakora, ariko ivyo bakora babikorera mu mubiri.
atari mu kunengeserezwa n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Kugira ngo rero ibikorwa vy'Imana birangurike, bibwirizwa gukorwa mu bushobozi bwa mpwemu yera. Nkuko tubibona hariya mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Zekariya igice ca 4 n'umurongo wa 6, ibikorwa nkoreye mu nkomezi zanje ni ivy'ubuntu gusa, ariko ibikorwa vy'Imana mu nkomezi za mpwemu yera n'ubukristo. Imana yacu nishimwe. Imbere y'Imana ishengero ry'Isarudi ryaboneka nk'irizima, ariko Imana yari yaramenye neza ko ryapfuye. Mumenye ko ibigira ikimazi nico Imana tuzi ko atari ic'abantu batwiyumvirako. Nkuko tubibona mu cete Pawulo yandikisha ishengero ry'Abaroma 14 n'umurongo wa 10. Umurongo wa 3 uvuga ngo niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Nuko rero nutaba amaso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubira. Mu Kigiriki bakoreje ngo ntuzomenya isaha nzokubira. Niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise. Ibihe vyinshi mpwemu akoresha icibutso c'umuntu kugira ngo amushikane ku kwihana vy'ukuri. Nkuko tubisoma nko mu butumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 14 n'umurongo wa 26. Yesu ariko arabibutsa ivyo mu gihe ca mbere, hamwe bumva ijambo ry'Imana bakaryakira mu mitima yabo, aho bari bazima kandi bagendera mu bushobozi bwa mpwemu yera. Ahantu kuvuga mu gihe co kwihana, umuntu acihana, umuntu acakira Yesu, abafise umuriro wa mpwemu yera, abayumva umuntu wese yo mubwira ivyo nshuti nziza Yesu Kristo yarose, abayumva umuntu yo mubwira ubushobozi buri muri mwijambo ry'Imana. Ariko uko abantu benshi babimaramwe imisi, niko bagenda basubira inyuma, niko bagenda bagabanukirwa n'ivy'Imana. Ariko ngaha Yesu ababwira ngo mwibuke ryahamagagwa ryanyu rya mbere, mwibuke wa rukundo rw'Imana mwari mufise bwa mbere, mwibuke wa muriro w'Imana mwari mufise, n'ubu wongere ubagarukemwo, abatera intege wongere uvyuke, mwongere mukore ibikorwa vy'Imana nk'ubwa mbere. Imana yacu nishimwe. None uko kugabanukirwa kw'abantu kuba kuva nukwimenyera, kumenyera ibintu umuntu yohava binsiguriye canke no kurambirwa. Umwana w'umuntu yaremanyewe intege nke. Umwana w'umuntu wari we wese n'umunyantege nke. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu, aba ari muri uwo muriro yumva akunze Yesu, yibaza ati yo Yesu agiraze, Yesu yoza, aba afise umuvyuro canke ikanguro muri we. Ariko uko amara imisi, kuko ari umunyantege nke, niko hari igihe yagiye mu ntege nke ivy'Imana bigenda bigabanuka muri we, akagenda usanga agabanukirwa no kwiha Imana, no gusenga, no kuba mu vy'Imana. Ikindi kintu ni ivyo agenda ahura navyo, intambara ahurira nazo muri uru rugendo, bigatuma umuntu keshi na keshi agabanukirwa akagira intege nke. Ariko Yesu ahanura abantu bose, n'ubu bari mu bibazo bimeze uko, n'ubu bari mu ntege nke, ko bo kwibuka ihamagagwa ryabo rya mbere, ko bo kwibuka ingene batanguye bagendana na Yesu, bakongera bakagaruka bakambara inkomezi zishasha, bakuzura ubushobozi bwa mpwemu yera. Imana yacu nishimwe. Uvyitondere wihane. Mu Kigiriki ni stereo, kandi bisobanura kurarira canke kurinda.
iki kintu twakiriye rero, uwo muntu twakiriye yitwa Yesu Kristo, twebwe bisaba kurinda cyane, kuko iyo twemeye Yesu tukamwakira, tuba twemeye intambara hagati yacu na Satani, tuba twangaje intambara, urugamba, kuko Satani arazi ko abantu bakiriye umwana w'Imana, abantu bizeye Yesu bakamwakira, bahinduka abana b'Imana automatikema, kandi arazi yuko Yesu azotujana mu ijuru. Satani rero iyo abonye wakiriye Yesu, ikintu ca mbere azana n'intambara kugira ngo tumuveko, kugira ngo dutirimuke. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo mwiyubare kugira ngo ntimuhombe ingero. Arazi rero ko tuzoronka ingero. Kubw'ivyo Yesu adusaba kurarira, adusaba guteramira, adusaba kurinda, kugira ngo uwo mwasi Satani ntaze ngo adupapure ico twakiriye. Imana yacu nishimwe. Tubwirizwa rero kurarira canke kurinda imigenderanire yacu na Yesu. Bitabaye uko tuzotakaza kuba hagati muri twebwe kwiwe mu bugingo bwacu. Biradusaba rero akigoro kanini ku ruhande rwacu kugira ngo tugume hafi ya Yesu. Iyo twebwe twenyine twimenye ko dusinziriye, umuti ubusigaye no kwikangura. Imana yacu nishimwe. Yesu rero kugira ngo dushobore kuguma hamwe, kuguma hafi yiwe, bidusaba ko twiha umwanya wo gusenga, tugasenga kugira ngo twuzure ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Ijambo Yesu yasavye rero ishengero ry'Isarudi kwari ukwihana ubupfu bwabo, maze bakagaruka mu nzira barimwo mu gihe cabo c'amatangura. N'uyu munsi Yesu arahanura abantu bameze uko, abantu batanguye bari muri we, kugira ngo bagaruke basubire mu nzira yabo, babandanye uko bari mu matangura. Nuko rero nutaba amaso, ibi bisigura ngo nutikebuka canke ngo wikangure, urubanza rw'Imana nigwo rukurikira kandi ruraje. Nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubira. Mu Kigiriki bakoresheje ngo ntuzomenya isaha. Yesu aravuga ati, nimutikangura, mwebwe mwese musinziriye mu vy'Imana, mwebwe mwese mwasubiye inyuma, mwebwe mwese muri akazuyazi, mwebwe mwese muri mwishengero gusa kugira ngo bababone, mwebwe mwese mwatituye ivy'Imana mukabivamwo, mwebwe musigaye mubifata uko mwishakiye. Yesu avuga ngo nimutikangura, ukuza kwanje kuzobaturumbukira mutari mukwiteze, ntimuzoba mwiteguye. Iki ni ikimenyetso kivuga ivyo kugaruka kwa Yesu Kristo, ngo tubibona hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice ca 24 umurongo wa 36 tugeza ku murongo wa 44. Nicete Paulo yandikisha ngiro g'Itesalonike ca mbere 5 umurongo wa 2 n'umurongo wa 6, nicete ca kabiri ca Petero 3 n'umurongo wa 10. Umurongo ugira 4 havuga ngo, ariko ufise amazina makeya, ufise amazina makeya y'Abisarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko babibereye. Ariko ufise amazina makeya y'Abisarudi. Imana iri mu bikorwa vy'amasigarira. Aba bantu bari mwishengero naho baba bakeyi, Imana irabazi. Naho yoba umwe gusa, Imana iramuzi. Ntaco bitwaye uko amaherezo y'ishengero azoba ameze. Igikuru nuko Sarudi hakiriyo amasigarira. Turavye vy'ukuri muri kahise, turabona ko muri ico kiringo habayeho amasigarira avuye mw'ishengero rya Katolika ryari ico gihe. Abo bantu batanguza ico tuzi nk'ihinduka ry'igiprotestani, batanduje impuzu zabo. Tuzobabona
bakeyi tuzobabona mu ishengero rya Philadelphia. Aha twabonye muri iki gihe ko ariho hatanguye ihinduka rikomeye ritangujwe n'umupatiri yitwa Martin Luther. Atanguza ihinduka igihe yasigura igitabo c'abaroma, agaca agikura mu rurimi carimo akagishira mu rurimi rw'ikidage, abadagi bose bagashobora kugisoma. Harimwo ijambo nyamukuru ryavuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije. Mu gihe abantu b'ico gihe bari barigishijwe ko umuntu akizwa no gutanga impongano z'ivyaha vyiwe. Umuntu akizwa iyo akoze ikosa yitangira impongano. Batanga inzahabu, batanga ifeza, batanga ibintu vyinshi vy'igiciro kugira ngo ivyaha vyabo bihongerwe, ivyaha vyaho bikugweho. Ariko bamaze kubona iki gitabo basanga ikintu kidukura kw'ivyaha n'ubuntu bw'Imana. Bituma izo mpinduka zica zinjira muri iri shengero bari batanguye, bituma abantu babashigikira, bituma ico gihe Martin Luther aticwa kuko ababitanguje imbere yiwe barishwe tuzobabona. Imana yacu nishimwe. Batanduje impuzu zabo. Impuzu zivugwa hano n'uburyo bari bameze canke uburyo bari babayeho. No mu gihe co hagati mu myaka y'ikinyantege nke, ayo masigarira yagumyeho, bazogendana bejejwe nk'uko Yesu Kristo yari yabategetse ngo babe. Twarabonye rero ko no mu bihe ibindi bihe twagiye tubona ishengero ryagiye ricamwo, hagiye habaho amasigarira, hagiye habaho abantu bumiye ku kugororoka, hagiye habaho abantu bumiye ku kwizera, bituma agakiza ka Yesu Kristo kadafutangana, bituma ico Yesu yagomba kidahera gushika nuno musi. Nico gituma wandikiye Abaheburayo mu gice ca 2 yanditse amajambo avuga ngo mbega tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'abakumvise bagakuye kuri Yesu ngo gakomezwa muri twebwe. Haleluya. Abantu batubanzirije bagiye bagakomeza amasigarira, yagiye agakomeza agenda akabwira abana bakabwira abandi, ukurungano rwagiye rukurikirana kugeza no kuri twebwe. Kandi natwe duhamagariwe kubandanya tuvuga ubutumwa bwiza, tubwira abana nabo bakazobibwira abandi, nk'uko Paulo yandikiye Timoteyo amubwira ngo ivyo wanyumvanye Timoteyo mu maso y'ivyabo na vyinshi ubishikirize abandi bantu bo kwizigirwa, nabo bashobora kuvyigisha abandi. Imana yacu nishimwe. Aha rero Yesu yariko aravuga abo bagumanye imyambaro yabo imesuye ko bafise ibakwe ryabo ryiza rihezagiye ryo kuzogendana nawe. Umwambaro rero bagumije nagakiza, bagumanye barihanganye mu vyo bagiragejwemwo, ariko ntibahemukiye Yesu. Imana yacu nishimwe kuko babibereye. Uko kubegwa gutijijwe nta na hamwe muri twebwe tuberewe ubwacu. Ni jambo Yesu yakoresheje kugira ngo agitije, kuko muri twebwe abantu nkuko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nkuko tubisoma mu cete Paulo yandikiye Abaroma 3:10, twebwe twahawe ukubegwa n'Imana yacu biciye mu bugororotsi bwa Yesu Kristo, umugororotsi twizeye, umugororotsi twakiriye. Iyo ari muri twebwe aca duhindura kuba abagororotsi, nkuko tubibona muri iki cete Paulo yandikiye Abaroma 4:21 kugeza ku 31. Turashobora kwezwa, turashobora kugendana n'Imana ku munsi ku munsi, turashobora kubegwa kubera ko Yesu Kristo wenyene ubwiwe
ari muri twebwe aca duha kubegwa. Imana yacu nishimwe. Umurongo wa 5 hari isezerano Yesu asezerana, aravuga ngo unesha azokwambikwa cyo impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Unesha mu isezerano rishasha nuwo wese yavyawe n'Imana, uwizera w'ukuri, nkuko tubona mu cete ca mbere Yohana yandikiye ishengero 5:4. Hariho amasezerano 3 Imana itegurira unesha, ariyo yaya akurikira. Isezerano rya mbere kunesha, Yesu avuga ngo azokwambikwa cyo impuzu zera. Isezerano rya mbere nuko bazokwambikwa impuzu zera ni babandi bazoba bambaye ukugororoka kwa Yesu Kristo, kandi bazotangazwa bashigwa habona kuri wa munsi w'urubanza, abantu bose bazobamenya. Kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo. Abantu bamwe bavuga ibi babifata kumengana itangazo. Oya, sitangaza, ahubwo niri nisezerano. Abo bose bavutse ubwa kabiri, amazina yabo yanditswe mu gitabo c'umwagazi w'intama w'Imana. Amazina yabo ariyo nkuko tubibona mu vyashuro Yohana 20:15. Isezerano rya kabiri ro kunesha nuko izina ryiwe ritazigira risibanganywa. Mu gihe c'ihindurwa gishengero, amazina yabo bose baguye bakaguma bahakana intwaro y'ishengero ry'abakatolika yarafuswe mu ishengero. Muri uwo mwaka guhera muri uwo mwaka tuvuze 1500 kuduga. Imbere yaho mu 1498 umupatiri yaratanguje ihinduka mu ishengero yitwa Savonarola. Kuri uwo munsi papa yarasomye aravuga ngo ndagutandukanije n'abayoboke b'ishengero hamwe n'isabukuru ry'intsinzi ry'ishengero, kubera ko yaragomvye kuzana izi mpinduka, kandi nta muntu n'umwe yihanganirwa n'abapapa b'ico gihe. Savonarola yaciye yishura ati, unkuye mu bayoboke b'ishengero, mugabo ntunkuye na gato mw'isabukuru ry'ihimbazwa ry'intsinzi ry'ishengero, kuko bitari mu bushobozi bwawe. Yaciye aturirwa mu mwaka wa 1517. Martino Luther yaciye ahanishwa kurungikwa ikuzimu, n'izina ryiwe rikugwa mu muzingo w'igitabo. Amaze kuzana izo mpinduka mu gitabo c'ishengero, baciye bamufuta. Ijambo rero hano Yesu abwira abanesha niri ngo naho bofuta izina ryawe mu muzingo w'igitabo c'ishengero, humura, sinzigera nkura izina ryawe mu gitabo c'ubugingo. Nkuko tubibona ngaha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 10:28. Kandi nzokwatura izina ryawe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Iri ni isezerano rigira 3. Iri jambo kwatura mu Kigiriki ni homologeo, risobanurwa ngo kuvuga ibintu bisa. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice c'7:21 kugeza ku 23, turabwirwa ko beshi bazohagarara imbere y'intebe kuri wa munsi w'urubanza bavuga ngo twebwe twaravutse ubwa kabiri, ariko Yesu azobajinjibura ati sinigeze ndabamenya. Iri jambo kujinjibura naryo nyene rivuga co kimwe no gushinga intahe muri iki gice. Isezerano rya Kristo kuwizera by'ukuri
azokwatura ibisa n'ivyo bari kuri wa musi w'urubanza avuga ati mwana wanje uri umwana w'Imana, Yesu akwemeze imbere ya se. Umurongo wa nyuma w'iki gice n'umurongo wa 6 uvuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Niwumve ico mpwemu abwira amashengero. Ijambo Yesu ashikiriza ishengero ry'Isarudi niri kuba rurangiranwa atari ukuri ntaco bisobanura. Nuno musi kuba rurangiranwa kwitwa izina rikomeye, guhabwa icubahiro gikomeye mu ishengero, kuvugwa uko wipfuza, gufatwa uko wogomba kuba gufata kose, ariko utari mukuri kw'ijambo ry'Imana. N'uyu musi bisobanura ko ataco bimaze. Naha turangirije icigwa cuno musi. Turashimiye abarushiriza kudukurikirana. Imana ibahezagire. Bakunzi ba Neema Gospel TV, ikiganiro cuno musi nko mubyumvise kirangiriye hano. Imana idushoboze twe mu banesha kubera ko n'amasezerano menshi tumaze kumva muri iki gitabo avuga ku muntu anesha. Nanje ndakwipfurije ngo wewe na jewe tube mu manesha kugira ngo ayo masezerano yose atubeko. Umwami Imana nabahezagire. Amen.